ntarabwirya wamaye nsanga birakwiyeje ko nkuzanira akagashikana kuna wakirerelo mana ubu buzima nshikanye ubu n'imigisha yawe bubeho burambye Migano guiki kamana wanakoye kawanguye mukabi ukashira mu mahoro no gusubiziki kugiza wangabiye kombonaga mukama ari wungejeje nawe nuvuge ngo narabwa ibyo wampaye nsanga birakwiye ko nkuzanira iki aya magara kugira ngo Imana yagirene iyabohore yatyorore ugira umugisha n'umugwiza nubingyarya mu mutima wawe ntabwo ujya kubona icyo Imana yaguhaye ujya kubona ibisanga gusa ujya kubona ibyo gukozanya isoni gusa ujya kubona ibyo gutezanya impanuka gusa ubundi uyu mwuka w'abazima dufise kubona Imana itugejeje saa sita z'ijoro turi bazima tukaba dutanga uyu munsi mushasha turi bazima uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa12 gusozera umwaka wa 2025 turi ku munsi wa 330 na kangahe nini hasigaye iminsi 28 ngo umwaka usozere Imana imwe rudende mu butatu bweranda iguha umugisha matse bakunda y'umukama aho muri ku mpande zine z'isi ndaramukije amahoro ya Yesu Kristo urukundo rw'Imana inema umugisha umugwiza ububasha n'ubudahangarwa bibe kandi bikorere muri twebwe tubone kubaho tutari ibinebwe tubeho turonokeye umwuka w'Imana kugira ngo duheshe umugisha kuri buri kintu kimwe cyose kirangukirika mu buzima bwacu Nabahaye ikaze kuri iki gicaniro cya saa sita z'ijoro turi mu izamu ryo hagati ya saa sita na saa 9 ese icyo mu mukama mushobora byose akumva ugusenga kwa mugabo yitwa Dawudi yaravuze ngo ikiburabwenge kiribwira mu mutima wacu ko atamana iriho na mwene Siraki yarabivuze Dawudi yavuze muri Zaburi ya 53 ngo abantu mwese mwibwira ko atamana iriho mwarihumanije mwakoze ibibi byagahomera bono ngo kandi biragaye ingene muzongera kwibwiriza gukora iciza Dawidi yaravuze ngo Imana yamaho yicaye mu ijuru ngo yarunamye yitegereza bene Adamu kugira ngo iraye ko harimo n'umwe iyo bazubwenge iyo barondera Imana urahiriwe wowe ugaragaje ubwenge ukaba ubyutse kurondera Imana urahiriwe wowe telefone ubundi irimo application n'amawusiyo menshi cyane ariko kubona wihutiye muri telefone kuza kumviriza ubutumwa ukuri kw'ijambo ry'Imana icyo mutima yagira aba Kristo urahiriwe gira umugisha uri umwana w'Imana wibyaza umusaruro mu izina rya Yesu Kristo ngo Imana yicaye mu ijuru izayunama igakura yibici igakura amajuru y'ubwoko bwose ikitegereza bene Adamu ngo ifise intego y'ukuraba ko hari umuntu n'umwe yo bari karataka ubutungane kugira ngo ishobore kumuhezagira none rero ko benshi bataye inzira ko benshi bihumanije ko benshi batakaje umutima wo gukora iciza ko benshi batakaje umutima w'ubugwaneza ko benshi bahisemo kuba ibinebwe ko benshi bahisemo gutsembera ko benshi bahisemo kubikora uko babishaka ko benshi bahisemo gutakaza ubwenge ko benshi bahisemo gukora ibyaha ko benshi bahisemo kurya igihugu cy'umukama nk'uko barya umukate ko benshi bahisemo
kuguma batera igere batabaza Imana kandi imitima yabo idatunganye, ko benshi bahisemo kubikora uko babyumva. Bibiliya irambwira ngo bazohagirira ubwoba bajugumire, atakintu na kimwe kibajugumiza. Tusubire kugira ubwoba kubera ibiguhangayikishije n'ibigukikije. Ntitwarazwe mutima w'ubwoba, ndusubiye. Benshi bazohagirira ubwoba ngo bajugumire. Dusubire kugira ubwoba. Kiretse nimba ubona wahisemo ubuzima bw'icyaha, wahisemo ubuzima bw'akavuyo, ubuzima butubaha, wahisemo ubuzima budasonera Imana, wahisemo ubuzima budakunda Imana, honyine nawe nugira ubwoba bw'icyaha ufise, ututera intambwe uciyetse, Imana igushire mu ruhongore rw'abasabyi bayo, uhabwe umugisha w'ubwoko bwose. Ushaka ufise ubwoba kuko ubizi yuko utambutambika iki. Ushaka ufise ubwoba kuko uzi ko usenga ugasambana, urasenga ugasakuza, urasenga ukiba, urasenga ukabesha, urasenga ukagira amanyanga, urasenga ukarya ibiturire, urasenga ugaca imanza zo kwica abantu, kunyaga ubuzima abantu. Birumvikana intandaro y'ubwoba bwawe. Nta handi hari urukiza rwawe, ihana icyaha uhabwa urukiza. Ana amajambo tugiye guhagurukiramwo muri uyu munsi ugira gatatu, zoba dusozera iminsi 3 ya mbere y'amasengesho yo mu kwezi kwa 12, ariko muziko tugeze ku munsi wa 12 mu 40 y'amasengesho. Abakomeje kwisonzesha mwumva bimeze gute? Muri mukomere, kinigiye cyo gutabako kwacu. Ngo Imana izosanzaza amagufa y'abantu bose basugereje ubuzima bwawe, ngo kandi Umukama azobatetereza kuko azoba yarabataye yarabakuye kwa maboko. Ubundi umwasi w'amahoro, umwasi w'umugisha, umwasi w'iterambere, ni ngombwa Imana iba yamukuye kwa maboko. Nubona umuntu anyagaza amahoro yawe, ukabona umuntu ajagaza ubuzima bwawe, nubona umuntu agutongera urutoke mu ruhanga, ukabona umuntu akubujije umutekano, uzomenye ko Imana yamaze kumuta. Ntuzomwidodombera, uzomubwira ukuri, umwereke ukuri, ibisigaye ukora icyo Imana igusaba gukora. Bibiliya irambwiye ngo ngwiki, ngo ninazava muri Siyoni akazanira ukiza Isirayeli. Turi mu gihe cy'uko Imana igarukana abagizwe imbohe, ikabagarukana mu gihugu cyayo, kandi muri icyo gihe bene Yakobo bazonezerwa, Isirayeli nayo ihimbagwa. Bakundo wabo Mukama, uyu munsi ugira gatatu iri genekerezo, ndabizi ko iki gicaniro tugihuriye ko dufise ibibazo bitandukanye, ariko nimwibagire ko uku kwezi kwa 12, uku kwezi n'ukwezi kukwiyegura burundu, uku kwezi n'ukwezi kukwirundura burundu, uku kwezi n'ukwezi kukugira uti mpagaza, uku kwezi n'ukwezi kukuvuga uti nkorera kuri icyo nahisemo niki, icyanwaye umutima, icyandeheje, icyankoye niki, icyagukoye nukijebajebako, icyagukoye igihoza ku mutima. Twakorewe igorogota mu maraso menda ya Yesu Kristo. Nukwiye kwijogota, nukwiye guhorana umutima usimba, umutima ubabaye kubera icyo utaragerako. Icyo utaragerako nukuriho, iyaba utariho, abo mungana bahwereye, abo mungana bagize ubumuga, ubwonko bwabo bwangiritse, amakasere yamaze kujegenya, abo mungana bamaze kugira ubumuga butandukanye, niba ariko barijogota kubera icyo bataragerako. Icyo utaragerako gihabwa nuko wubaha Imana. Ariko ushaka kubaha Imana abantu bakabona umengura umuswa, mugari yo ntandaro y'ubutabazi bw'Imana ku buzima bwawe. Kinigiye cyuko Imana igarukana imbohe zacu. Ushobora kuba uri kumwe nanjye muri iri zamu, ufise ikibazo ku by'ukuri utabona icyo wokora kugira ngo icyo kibazo cyawe gikemuke. Je ndakubwiye ngo humura, jenda kubwiye ngo humura. Ushaka kuba wakiriye amakuru mabi ku radio, waruzi yuko wibungenze inda yawe yapfuye, waruzi yuko wibungenze wasanze wari wibungenze pepo, nabwo bibaho. Iyo mitwaro rero amagrossesse imaginaire
ziriko zirahaba gose. Kwa kimvuga ngo ni grossesse imaginaire, sibyo? Ubundi hari abakenyezi mugira imitwaro yuko mutarigera musama. Bisa n'abakristo batarigera bamenya amasezerano yabo ko afise amahame yuko yahonyoza mu ibirenge. Abakristo akumva neza ko afise imbanyi, agatora n'agateste de grossesse akayipima, akayitoca, akayipima cyangwa akayiyumvamo, nibaza ko iyo batabayipimye kwa muganga wayo kayiyumvamo. Ariko nimwirengagize yuko aya majoro muryama mugasinzira, iyo waryamanye inzigo, iyo waryamanye umubabaro, iyo waryamanye amakuru yo kuja ku mupfumu ngo kugira ikintu runaka, ntabwo ca kabiri ukabura amafaranga yo kuja ukabura ukujana, wabonyoje ibirenge utihanye. Kandi uwo mupfumu waritse kuko utagiye wagwamurire agukore ko amafaranga agirene, uwo mupfumu ashobora mwisi y'umwuka kukwabira. Kubera iki? Ngo wabaye umuntu ajebajebye, ntiwagiye ngo umuyegurire basi ngo akwite izina ngo uri Muhindo canke uri Nyabingu canke uri iki. Wamusize mu bwonko gusa, ushiramo ku musi umwe uzoja kuraguza. Uwo aragusanga mw'ijoro nimba wagiye kuraguza ushaka umwana akagusambanya, kandi iyo ndikaja mu bwonko bwawe. Uwo aragusanga mu gihe ahubwira ko agukunda cyangwa kigeranye n'umusore runaka wabonye ukiyumvamo. Ibyo bintu mw'abakirisitu, ibyo bintu mw'abana b'Imana, nimukura mu bwonko bwanyu ibintu bitandukanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mu bwonko bwanyu mushireho ibintu bihuye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, muzoba mumuguruye ubuzima bwanyu, muzoba mwihaye amahirwe yo kuramba no kugirane no kuroranirwa. None rero wowe wumva ufise mu bwenge bwawe ibintu bihushanye n'ikitegeko ry'Umukama rivuga, nagenda kubwire ko umaze kwiyinjiza wenyene mu ruhamo, umaze kwiyinjiza wenyene mu itotezwa, umaze kwiyinjiza wenyene mu mubabaro, umaze kwiyinjiza wenyene mu gahinda. Bibiliya irambwira ngo nuze umwizeye Imana kubw'izina ryawe, irambwira ngo nuze umburanire kubwo bubasha bwawe. Bibiliya irambarira ngo Mana niwumvirize gusenga kwanje, utege ugutwi amajambo ariko arava mu kanwa kanje. Iyi ni intambwe ya mbere ngomba kugusaba, ni nawe Bibiliya irakubwira iki? Ubu gusenga uri kwibwira iki mu mutima wawe? Cyuko twama tuvuza inanga ngo reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, byarangira ngo Uwiteka nyaguhora ku ngoma. Ibintu bihinduke kuko naye ndiko ndabona ibintu bihinduke. Wari upfukamisha amavi y'umubiri, ubuhindura upfukamisha y'umutima. Nawe uzoba uri kurakubura usenge, nawe uzoba uri muri bisi usenge, nawe uzoba uri kwivura usenge, no mu buriri usenge, no muri stock, no mu gikoni hose, no muri mese usenge, no muri dushe usenge. Nico gihe tugezemo, aha niho honyine hasigaye ubuhungiro. Rwanda y'ikuvuga ngo Uwiteka nyaguhora ku ngoma, bwira Imana uti ngwino unkize. Amarushwa guhanamiye simake, abo warenganije barahamagara baratongera, abo mwatukanye baratongera, abo mwasambanye baratongera, abo mwabyaranye baratongera, maraya mwaryamanye iratongera, umurozi wigeze kwishikana karatongera, uwo wabeshe uwo wasoriye ikinyoma, abana mwanigaguye baratongera, abantu mwanigaguye ayo majwi akoma induru muri mwebwe. Iyo myuka yamaze kwarika igisokuru hejuru y'ibitugu byanyu, kitagira izina, kitagira icyo twamagaramo kugira ngo tukiba batonzeko. Mbwira Imana uti nkiza kubw'izina ryawe, nigukiriza akazuru ufise. Nigukirize tayo ufise. Nigukirize amashuri ufise, igukize kubw'izina ryawe. Hamagara Imana izi kuburanira, uteturugwe mu makuba yawe yose. Teturugwa kandi ibyago byose bigukoranirako, iminaniro ibyankana, ibyankiro byose n'inzankana bigukoranirako.
bwira Imana uti ntera iteka unteture muri aya makuba yose, umvirize igisabisho canje, utege ugutwi amajambo ariko arava mu kanwa kanje. Uriko uratukana none wumva Imana izokumva gute? Kwimbiza idashobora kudutubizamwo amazi meza n'amabi. Ntukigere wirengagiza mu buzima bwawe bwa buri munsi ko Imana ariyo mutabazi wawe, Imana niyo murengezi wawe, Imana niyo mushobora byose. Imana niyo izogukura ku cavu, niyo izogukura aho wandapfagurira, Imana niyo yo kukudawisha iryo shano, Imana niyo yo kukurukisha ibyo biyasite, Imana niyo yo kugutandukanya n'ibyo bihago, Imana niyo yo kugukurako akavuyo k'amadayimoni. Imana iri iburyo bwawe, mubisha wawe yogira ijambo irihe. Ko Imana iba kumwe n'abashigikiye umunezero wawe. Imana ntiyigera ishigikira umwasi w'umuntu. Twari dukwiye gusenga mu kuri no mu mutima, twitandukanye n'icitwa iconyi cyose. Imana iraduteza amatwi, Imana iriko irumva gusenga kwacu. Imana ishobora kwihisha, ishobora kwinyegeza turiko turayitakambira, kuko ibyo tuyisaba irabifise. Muze tubwire Imana itwitwararike, tusubire kuyerera wiganyira, tusubire kuzindira umuturuturu ubundabunda ubeshabesha, tusubire gutega ubwoba n'umukandamizo wabuheraniye amadeni. Byakunaniye kugira umutwaro ushingiye ku munezero wawe wahawe n'ukuri kw'amasezerano y'Imana yadusezeraniye isi itararemwa ku bwacu. Uja no kubabazwa n'umunezero wa mugenzi wawe. Wowe nubabaye ngo ntiwabyara ubabara ngo mbega umugabo abibona gute? Nta soni. Usenga nabi. Uyu ni umwanya mwiza wo gusenga, ukabwira Imana utabangereka kwishavu ryawe. Uyu ni umwanya mwiza wo gusenga, ukabwira Imana utabangereka kw'ibyaha byawe. N'abarumburanire nyaguhora ku ngoma. Ushobora kuba ufise umutima utunuriye indani muri wewe, ushobora kuba ufise umutima ubabaye, ushobora kuba ufise umusuhero w'urupfu wamaze kukuzura, ariko uwo musuhero nukugweko mw'izina rya Yesu Kristo. Umusuhero w'ukongeye kwinjira mu wundi mwaka ukiri wa wundi nyene ubwo wari watanguye umwaka ariko umeze. Reka basi wuzure n'Imana aho utarose umusore mwuzura, reka wuzure n'Imana aho utarose umukobwa mwiza mwuzura, reka wuzure n'ububasha bwa rudasumbwa naho utuzuye n'ibigega bya leta, reka wuzure n'ubushobozi bwa nyenijuru n'isi naho utuzuye. N'amarangamutima y'abakomakomeye bo kuri iyi si. Ushobora kuba uri muri iri zamu, ubwoba ni umushitsi byakugarije. Ushobora kuba wamaze kugwa ikinya wese, sinisunze ngo se diyabete cyangwa hypertension, ufise umutwe udahera. Nje gusenga ngo amarangamutima yawe yongerezwe inkomesheje Imana. Ana ngo yigeze gusenga ashigikiye nk'uko mfashe n'amaboko yanje yakiwe na Bowazi. Ntabwo umuhereza nk'uko Eli yaramufitiye impuhwe, ndabarahiye muzobisome neza. Samweli wa mbere 2. Ntiyaramufitiye impuhwe na gato, yavuze ati wa mukaciro uza gusalira ngaha. Ku mutima ndavuga ni wamborego wagiye koreka ukati ingoro y'umukami bo ayibona. Ubundi Ana yabaye intore niko ari kumusubiza. Ana ariyanganije abambwira ati ntabwo incereke yawe ndi umupfapfa. Aho yo muvumya turamara amajura ngo jeje isoni wahubahutse ntiwahwera.
Imana ati yawera wariye nawe ko bari kujebajeba mu kwago wari wicaranye n'umutware wariya ibwizi byagutwaye ingoro yanje ukayisiga kwari wabwirizwa kumutangira ukamwatura kumukiye ataraza kundirira ndabumuha kandi uruvyaro rwe ruzoza kugukuraho ntimusubire guha amosozi isi ihanagura. Niyo mpamvu Kristo avuga ngo ntimwirirwe muriza abantu babona. Ihanagure si ngo mubwire itangazo ry'icyo ukeneye, bibwirire so yumvira hihishije, usangira amashimwe n'abandi ubwina utambutarike abantu basoberwa bavuze ati kimunezera ni igiki. Dawudi yigaze kugira gahinda gushika avuga muzosome muri Zaburi ya 55 umurongo w'indwi ngo narigeze kubabaraho niyumvira mu mutima wanje ndi ninde yoshobora kumpa amababa kujya kwinuma ngo yaba no yarose ngo jewe no kwigurukiye maze nkaronka aho nduhukira ze nkigira kure nkaja kwibera mu bugaragwa. Alo mugabo witwa Salomo nawe aravuze ngo hakubana n'umugore w'amajambo menshi mwovu mu bantu kwisunwa ry'inzu kwikera ry'inzu ahantu kugasongereka inzu imvura ikagukubitiraho wakuja kugama mu nzira imwe umugore w'amajambo menshi kuko iminwe yiwe itonyanga ngo yayishize neza ngo niko n'amarangamutima yiwe bagoma jojota kandi akababaza akaruhisha amatwi kamuguruki. Ushobora gutunura mu mutima uraho utari witeze gutunurira ukagera ku rwego wiyumvira iti yaba norose amababa nk'inuma. Muzi gituma yasabwe amababa nk'inuma nuko yavuga ati sinkeneye kumena ibanga. Inuma ya mirisumari irikiraguruka iguma yagaragaye ko ari inuma. Ubundi yari gusaba n'ay'inkware n'ay'igisiga n'ay'igikona iyo banarifise amababa nk'ay'inuma nkagenda mugabo ngakomeza kubaha Imana yanje, nkagenda mugabo ngakomeza kuko ngo nohunze mwigira kure nkaja kwibera mu bugaragu ave mu bantu aje mu bugaragu. Niki gishobora gutuma umuntu yiyumvira guhunga akaja kwibera mu bugaragu? Urugo rubi rurababatsa, uguwe mu kigwa birababatsa, ubukene birababatsa, gusuzugurwa birababatsa, gutabwa birababatsa. Ariko iyo bibaye nari ubwiteye byoca bigenda gute none? Impimba wishizemo kugira uzoyivemo birakugora. Naba mu mibereho ubaye naba ugomba gusuzugura abantu nawe uzosuzugurika, nuba ukunda abantu nawe uzokundika, nuba wanka abantu utihangana nawe uzohura n'ibigeragezo bigusaba kwihanganirwa kandi ubura ukwihanganira. Mugwanye buri cyonyi cyose kidutuma tuvuga ngo dushaka kuja kwibera mu bugaragu ku buryo bw'umwihariko ugwanye igishaka kukuvako. Kandi yarakaroko k'imitima yacu. Matayo 10:28 nimuze mwebwe mwese murushe kandi muremerewe meze ndabaruhure. Muze Dawudi yaratunuye ku mutima agera avuga ngo ijoro ni umutaga. Ngo sinigera mbona agahengwe gaturutse ku mwana w'umuntu ngo kandi si umwasanshoza ngo iyo abari umwasanshoza ngo no mwihanganiye umunyanka ngo si wanyihambazako ngo no mwinyegeje. Uvuga abana nabiyorobetse iyi si twiyorobetse ko iyi si dukoresha amanyanga. Ngire
riri ngaha kuri ijambo ryo muri Zaburi 55 umurongo wa 13 ngo sumwasa ntyoza no mwihangani umunyanga si wanye anyihambaza ko uno mwinyegeje ngo ariko ni wowe muntu umeze nkanje wowe soma mbike wowe dusanganye wowe twinovoreye ibanga hamwe tukinjirana mu ngoro y'Imana twishongora. Kuko azinabwiye ko kwa Rakeli Benone na Yakobo uvuga umurinzi wa Yakobo, ariko Rakeli yabaye kavyonzi burya ku bantu bose. Rakeli ubwiza bwiwe bwatumye Yakobo atabwihanganira wenyene yicira imyaka 7 yo gukora mukorera. Baramubwira ati tegeko ryabo kwa Raguel kwa Betuel kwa Betuel niravuga ko kizakurongora umukobwa muto y'imukura kiyaye cyo gituma twakugunze tukakuzanira ubwiza bwa Rakeli umuhamagara kongera gukora iyindi myaka 7 icika 14. Ariko Rakeli nababwiye ko yabaye kabyonzi, mukwiye kumenya ukuri mukamenya ko Imana izi kwaganya. Bibiliya yavuga muri Yohana 15 ngo Imana ngo izi inkugututura ishami ryama rikatotorerwa ritaba rigacibwa rigaturirwa. Rakeli bariko barahunguka agyonga umutima wa Yakobo atabizi kubera hari inkingi n'inkigirizo, hari gifukisho citwa urukundo ushingiye ku bwiza ushingiye kuri sympathy. Bariko barataye ibigirwamana byase yibye ibigirwamana byase. Serabana arumva ko Yakobo yatwaye abagore we n'abana arataha. Icyo yakoze arabakurikira arababaza ati mbega ni kweki Imana w'Imana zanje ushaka kuba uri kuragendana n'umuntu y'Imana z'abandi, ushaka kuba uri kuragendana n'umuntu akenyereye ku kinyoma, ushaka kuba uri kuragendana n'umuntu akenyereye ku bubeshi. Ushaka kuba uri kuragendana n'umuntu afise icaci cese umuvumo w'ukuroga. Ibyo tubisanga mu gitabo cy'Itanguriro 31 umurongo wa 26 haravuga ngo Labani abaza Yakobo ati wagize ibiki? Warangose utwara abakobwa banje nk'imbohe zo mu ndwano, ni kuki wahunze mu mishu kamenda kandi nubimenyesha? Nari kukurungika mu kanyamuneza n'impundu tukavuza ingoma n'inanga. Niwamaye n'uburyo bwo gusezera abahungu banje n'abakobwa banje. Aho rero wakoze nk'iki cyucu nari gushobora kubakorera ikibi. Yamara Imana ya so wawe yambwiye muri iri joro iti wirinde kugira iryo uvugana na Yakobo ry'abagenza ry'abaribi. None ko wajanywe nuko ukumbuye rwose iwanyu, ni kuki wanyibye imana zanje? Ntabwo Yakobo yari yatwaye imana za Labani. Yakobo yari mu mugambi w'Imana, ariko Rakeli yarakomeje arazisaka. Urya nicyo cishe Rakeli yakira imana zasagomba kuzijabukana ntibyakunda. Hari imigozi mutekeye mu buzima bwanyu itazemera ko mwinjira mu ngongo muzubake zigome.
hari byamutekeye mu maboko yanyu, hari amashano mwakoresheje ibitsina byanyu, hari amashano mwakoresheje akanwa kanyu, hari amashano mwihweje n'amaso yanyu, hari amashano mwamaze kwama. Urumva mwebwe nyene musa nayo ntibizobemera ko mucabuka muri Kanani yanyu igihugu cy'amata n'ubuki. Mwarose agahengwe kuko muza ku gicaniro c'intapfa, muronka agahengwe kuko mugendana n'abanyamasezerano, ariko namwe Imana hazogera igive mu gacerere ibiyicire. Kandi uko abahungu ifura n'ubuheta bya Aroni byasize amakanzu bigawera byishwe n'umuriro, ubu nicyo nigitangaza, niko namwe abanyamasezerano mugendana muzobasiga nibataye imbondeke ku bwanyu. Kari gukunda ko Benoni apfana na nyina, cyangwa Yakobo yiyahura ngo nuko Rakeli yapfuye nawe yamukunda. Mwisuzume, bavuze ngo mwisuzume murabe uko mumeze mu mitima yanyu. Bakobwa b'uyu munsi mwisuzume, muri ugenda mwisuzuguza. Iyo mwibaza yuko ariyo n'igihe nawe wiraba ukavuga uti mbese umusore we yonshira mu rugo yoba agiye kunkoza iki, umusore yonshira mu rugo no mu maririke, wirabye ukaraba imvugo yawe, ukaraba inyambaro yawe, ukaraba ingendo yawe, ukaraba upagani bwawe. Ushorana n'imisoro, ushorana n'abagabo, ushorana n'abagore, ushorana n'abagabo, ushorana n'abantu bose banose ni kwanda mvagura. Uri umusore ushorana n'abakecuru, wamutse umwanya wo gukora uwo mwuga ushira tatuwaje ku maboko yawe. Ngaho ntibisobanukirwa ngo umenye ko uri umusore. Sometimes wimva ko uri umukobwa, imvugo, ingendo, inyambaro, imishatsi, kwisiga. Ahanga ubu mwabaye gute? Hako hari ibintu mukunze bidakunditse pe. Hari ibintu mukunze bidakunditse. Habana. Iyo mubona ikintu ushobora kugikora kikagutangira, ntuzobe ministre, ntuzobe president, ntuzobe umushinga amateka, ntuzobe umukenguza amateka, ntuzobe umunyacubahiro. Cyabaza kwico kintu bikora gikora ngo kiki. Abantu muganana imyuka yo kubasenya no kubasenyagura gusa. Hari abantu muganana ibicanira hamwe nayo muri ko muravuga niyo mwambaye niyo mugenda aribyo byenyine byigendera. Njyewe ndakuboneka je nabagwiza ukuri, nzabagwiza ukuri mukombe mu nyange. Ugasanga umukobwa muzima inzara ziwe n'ingohe ziwe n'umunwa gusa, ubwimve ngo simuzi ukwambika ubwambure bwiwe, amafaranga bitwaye hamwe yawe yagira umutahe w'inkoko yodandaza amagaka azokubaka iduka. Mugabwe inzara zavuye ku ngoko nizatera kuri we zigashimunuka zikamera. Namurazi ko ibintu byinshi mukora bijanye n'imipfumo. Ega nimuzoze muri gana ingendo z'abandi ziravuna. Wowe uri umukobwa ugisheka mu buzima bw'izene, reka basozova mu bitegekwa n'umugabo wawe. Ushaka kumbwira ngo sino muronga ngo nabikotse, no muri naca zobafise. Kuko inzara sizo zibyara, inzara sizo zubaka, inzara sizo zorongora. Abantu mwagendanye n'ikintu gishobora kuzobabuza kujabuka muri Kanani muhimbawe, ariko kandi arabandi mugendana n'ikintu kitazobemera ko mujabuka. Rakeli yarafise ibigirwamana byase, ubwabyo nibyo byatinye biravuga ati turakurya. Umwana ari ndana atakabuto ka data ndakando wa data ari hanze. Reka mbabwire ngo mukwiye kwigogyora mu byara by'abambuzi n'abangushi, mukwiye kwigogyora mu byara by'abasambanye n'abambuzi b'amahoro, mwitari uko muri guhomba. Reka ndababwire bakundwa b'umukama, Imana nishinyagurizwe uwironderera mwiyereka. Kandi ikintu kinezereza ku Mana, iyo wababaje, iyo watunujwe, ibikubabagira bitembagariza mu kuzimu kw'ico. Abantu basesa amaso, abantu bakwanga bakakwangiriza,
abantu babangushi Imana ishobora kubemera ko bamarana kabiri icyaha cyabo. Ariko nimba wisigiye umukama enda umukono, tusubire gutangazwa cye kubabazwa n'abantu bariko baraguhama. Niyo wowe basotoje icyaha ukabuzi yuko mwasangiye imyenda mugasangira amadeni ubahinze bagize, ntabwo iki gihe cyo kugabura kwa mashirahamwe, iki gihe ntabwo igihe cy'imisi mikuru nawe ari cyo gihe cyo gukora ibyaha. Hari igihe muranda nk'amafaranga bakonsomye imisi mikuru nawe nkarabika ino mukina nkaca ndaba amajambo ari muri Bibiliya nkavuga ati ntibagende. Rero je maze kumenya Pere Noel intandaro yayo igihe yaje, abuze muri umuntu wanje ni bakunda kuvuga ko nzobagura ngo ingofero ngo za Pere Noel, nzagura ingofero ngo za Pere Noel. Ndagira ngaca ndamwihweza ku mutima namenye icyo ndamubwiye, mugabo ari genje ndamwihweza ariko nkumva ibintu byinshi. Iyo bari nka Murundi novuga ati nawe nta kindi kintu duhuriye ko mudafite inata, abantu musangiye amaraso muzoze mu bagaba ko boheretse twarabisomye muri Bibiliya. Umuntu musangiye amaraso, umuntu musangiye amarangamutima, abo bantu babiri uzobiyubare kuko Imana yashaka kubaguhanira. Uri kuratwenga nuvuga nk'umuntu ashobora kuba adafite projet nimwe ishobora kubikiza ngo afise projet ijanye n'icyo kintu ngo Pere Noel. Yababyo nkundiye no yimbarije mu bashonje no mu bapfunzo kandi umuntu manzogenda kandi Imana reka ngwisayira wari uzonuma nimbisa abakristo batavuga ngo ndabahotoye. Ni wanuma mubagwaye nzogamburuka, ukanuma kubasengera nzogamburuka. Ni wanuma mubashonje nzogamburuka, ukanuma kubagaburira nzogamburuka. Ni wanuma mubafunzwe nzogamburuka, ukanuma kubambika nzogamburuka. Jewe nzorangura ugushaka kwawe kuko tuzoba turi kumwe. Ndi hano mukama numa azuza numa sinzotinya kuko tuzoba turi kumwe. Muhumure. Dawudi yaravuze ngo abasi banje barakagwa bukombi, nandavuze ngo amaraso ya Kristo arakababohora. Dawudi umwasi wiwe umva ingene yavuze muri Zaburi ya 55:6 ngo barakagwa bukombi bashoka ikuzima ari bazima kuko ibi byatsindara muri byabaye kuri Babiramu, Badatani, Bakorayi, igitabo cyo guharura. Isi irasamira bamira. Muhumure rero muze dutabaza Imana kandi umukama aradukiza. Mu gitondo, ku mutaga, ku mugoroba, ku muhingamo, Dawudi ngo yamaniha anihira akamaganya kandi akumviriza ijwi ry'Imana. Dawa twese ubwakiye mu ijuru, wowe urakora ubuzima bwacu n'ubu waburokoye ukabugira buzima. Wowe uduha amahoro n'urukiza ukadukiza abatugwanya. Wowe udutera iteka ukaduteturura,
baduhama bose nabo bari isinzi ryinshi, urakanina hazwa kuguyu munsi mushasha duhaye papa. Niwe Mana yumva, niwe Mana yishura, niwe Mana ucubya icyitwa icyago cyose gihanamiye ubuzima bwacu. Aho wangamye mu ijuru unama wihweze ubone twebwe tugupfukamiye kuri iki gicaniro cy'intapfa. Twagusezeraniye kutigera tukujyajyanya kubyo dupfumbatishije, kimwe muri 10 tuzobikugarukanira. Tugusezeranira kutaba imbata z'ibyaha. Turagusabye nyaguhora ku ngoma mwami Imana. Turagusabye rutare ku buzima bwacu. Turagusabye gahimbare kacu. Amaboko yose yahagurukiye kutuvunagura uyavunagure. Akarimi kose kasije gasosa nk'ubuki gashaka kudusuzuguza urabicuga koza. Umutima wose ugabiye kuturwanya urabicukoza. Akana kose gafise amajambo arembye kandi ari gutyoza abana bawe urabucuga koza. Turaje kugushikiriza ibituremereye muri uyu muturuturu. Turagusabye utubungabunge, turagusabye uturokore, turagusabye ntiwigere utureka ngo tugenda akagirire. Tugire neza mwami w'abantu, tugire neza mukonzi mwiza. Amaraso mende ya Yesu Kristo nadutwikira ubwoko bwawe. Uyu munsi tugira abanyamugisha dutandukanye n'abarozi n'imyuka yabo. Uyu munsi tugira abanyamugisha utubohore ku byaha byacu byose, duhuze n'igiza watugeneye dutandukanye n'ibyago bitandukanye. Turakwishikanye ko nk'abahungu n'abakobwa bawe, aba bagabo nibumve gutaka kwabo, abagore bumve gutaka kwabo. Duhuje umutima turi abakristo bisobanukiwe amadini atandukanye bo mu mpande zitandukanye z'isi, cyane cyane twebwe abarundi n'abarundikazi. Turagusabye mu mahoro ongera uzana akavura kugira ngo ibigori byange kuraba. Aho bagutakira nibumve gutaka kwabo. Mu mpimba aho bagutakambira barenganure. Nakagira ubugwayo nakagira ubabarirayo, nakagira urenganywa ngo izuba rirenganijwe mwami nyagora kwa ngoma. Abarenganijwe ndagupfukamiye, umwaka nuhere bakirenganijwe, ahubwo ababarenganije nabo nibongere bakubitwe nawe mu ruhanga. Kandi uzobukoze ndabigusabye. Ongera ubaha amahirwe yo kuba mu gihugu nk'abandi, ongera ubaha amahirwe yo kugaruka mu ngo nk'abandi. Ndagupfukamiye kandi abigusabwe. Ndazi ko hariho imbundeke ziko zinyura umugizi n'utabi, ziri gusambana ziboreko zimena amazu ziba, kandi abandi baramaze kwihana. Sindakubwiye ngo nubavunjire ubarungikeyo, ariko hari intwari zimaze kwitunganya ziri mu gasho zisohore zigaruke mu rugamba rw'ubuzima bw'urugo rw'uyu munsi. Ndabigusabye nk'umukobwa wawe, nunyishure nk'umwana wawe. Tugirire neza rutare rwacu. Amaraso ya Kristo nadutandukanye n'imbaraga z'abarotsi. Amaraso ya Kristo adutandukanye n'icitwa imyuka mibi cyose. Agahimbare k'ububashe bwo mu ijuru kari mu buzima bwacu. Ingabirano, inema, imigisha n'imihezagire bikomoka kuri mutima mweranda bidushware. Twagurire tuzagukirwa, duhe kuramba no kuranirwa, tubohorere ibibondo cyane cyane abana bagwaye. Twabyutse tugusaba ubwenge ku bana bacu bari mu bizamini bitandukanye. Naho ndagusabye kuboka kw'abana bacu.
Twaramenye ko ibirenge by'umurozi iyo bikwinjiriye ntibishobora gusiga atamisiba cyangwa inzoka bihinjiye. Ndabahoje abana bose bakorerwa ko ni ikirere kibi. Mukama ndagusabye cyane abana bacu b'abahungu ubaye gukomera kuko nizo ntwari ku rugamba rw'ubuzima bw'uyu munsi. Ndasi imikorere y'icitwa umurozi cyose, ndasi umuvumo n'umukoshi, ndasi urupfu rw'agashinyaguro, ndasi agahinda, ndasi umubabaro, ndase gukenyuka kw'abana bacu. Ibitambo nibigaruke ku bana b'abarozi. Warabivutse n'ibihano bakitandukanya nabo bahabwa umugisha. Ariko umurozi ndakababaza umukristo ngo byemere. Iki gihe cy'impera z'umwaka turagomba kuba batwegwe nyaguhora ku ngoma. Bitwakire nk'ishikanwa rimota neza, ubitwakire nk'ishikanwa rizima. Turinde kubabara kandi twagurira imbibe mu izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo mukunzi mwiza, wowe mwungere w'ubuzima dufise, niwe udusanga mu buriri aho turyamye ukatugirira neza. Ni wowe uburiri bwacu ushobora kubugira bloc operatoire, ukaza ukahadusanga ukagira vidage y'umubiri wacu, ndetse icyumba cyacu kigacika garage ugenderamo ugakora igishoboka cyose tukamera neza. Dusange amagufa yacu, ubuzima bwacu, umubiri wacu, uburozi bwose, amaside yose, byabiri muri twebwe byose tubidawe mu izina ryawe. Byabiri muri twebwe byose tubidihere mu izina ryawe. Byabiduhanamiye byose tubikorwe ko mu izina ryawe. Yesu, ububasha bwawe, amaraso yawe ndayagotomeye kandi ndayagotomeje ubwoko bwawe, ndayagotomeje ibibondo byacu, kugira ngo imigozi yose ya shetani, imigozi yose y'abarotsi, imigozi yose y'abapfumupfumu n'abakonikoni, imigozi y'abaraguza n'abaraguriza abandi, ntibyemere yuko abana bacu ibabako ngo bavure batambwe igitambo, ntibagafatwe miringa kujya kwinguka ifatwa mu gihe iyamagi biharage. Ntugemere. Umukinzi niwemere ko ashwara ku nzu yacu. Ntukemere ko umurozi atwenga kandi ahigwa. Ntukemere ko umurozi acana amatarango yake. Ntukemere ko umurozi agira ibyiza n'ibyishimo. Ntukemere ko umurozi abyina ngo avuze n'ifirimbi. Ntukemere ko umurozi yicara ngo yongere ahaguruka ari amahoro. Sindamututse nk'uko Dawudi yamututse, ariko amaraso ya Kristo amutwikire wese n'umushatsi w'ushikirwe n'impuzu yambaye ashikirwe. Yesu, ububasha bwawe niwe muri twebwe kandi bukorere muri twebwe. Mutima wawe mwiranda naducikire, turagomba kuguruka. Dawudi yavuze ngo iyo umubabaro uneye, ndavuga ngo icoma amababa yo kuguruka, ngo nkapfa nkigira mu bugaragu. Reka noneho ubugaragu wawe utubwiriyemo, reka twebwe ubwacu, twebwe abana bawe, twebwe abahungu n'abakobwa bawe, tuve ngaha twigire kuryama amahoro nk'akana Yesu, tuzi neza kudukingira, kudutabara, kutubohora, kuduteturura kandi kuturemurura imitwaro y'ubwoko bwose. Urakoze ko wakiriye imibavu yacu, ukakira amashikano yacu, ukakira ibishibisho byacu, ukakira amaintasiyo yacu. Urakoze ko wemeye kubana natwe muri uyu mwanya. Urakoze ko wemeye kugira icyo ukoreye ubuzima bwacu, iki canke kiriya, tuguhaye amashimwe. Uyu munsi turase gupfa, turase gushinyagurizwa, turase kumaramara, uyu munsi turase guteterwa, uyu munsi turi abana b'Imana, uyu munsi turi basamuragwa b'ubwami bw'ijuru, kandi uyu munsi turabana banteturuwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo senze nemera ko Imana iri gukiza ubuzima bwacu, ikabohora amarangamutima yacu, imitima yacu, ibitigu byacu, pancreas zacu, imitsi yacu, amagufa yacu. Mu izina rya Yesu Kristo tugahabwa ubuzima bunonotse kandi ubuzima bwo kuramba no kuranirwa. Nereo Mukama duheshagire, tubohore, duteturure, utugira neza, utudawisha amashano y'ubwoko bwose, uduhuze n'umugisha watugeneye kandi utubeko. Ni mu izina rya Yesu Kristo ibyo bwiza tubyakiriye, ibibi byose
tukabyikuza ko kandi tukabyihakana tukongera tukabishibura bikaba iruhande yacu. Amen, amen, haleluya. Imana iguhe umugisha, Imana ikunezereze, Imana ikurinde kubabara, Imana ikwagurira imbibe, Imana iguteture mu makuba y'ubwoko bwose, igukuze kandi igukurikize, ikurambishe kandi ururanirwe mu izina rya Yesu Kristo. Wabwo umugisha no mu bwiza. Amen.